Bene data bakunzi ndabaramukije amahoro y'Imana data wa twese abane namwe mwese aho muri kwisi yose. Uwo muvugana hano yitwa Françoise Habonaye. Ndashimiye Imana data wa twese twese kuduha umwanya wo kuza imbere yiwe kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ejo twaganiriye ku ijambo ryitwa ubusuma canke ijambo ryitwa ubusambanyi. Uyu munsi nje kubandaniriza aho nyene kugira ngo turabe mu ijambo ry'Imana ku ijambo ry'Imana ribivuga. Turavye mu gitabo c'Abikorinto ba mbere igice ca 6 turasoma hariya imirongo mikeya twumva ko ijambo ry'Imana ritubwira. Hariya ku murongo w'12 havuga ngo byose ndavyemererwa ariko si byose bingirira ikimazi. Byose ndavyemererwa ariko sinzoganzwa n'ikintu na kimwe. Ibyo kurya n'ivyinda n'inda n'iy'ibyo kurya yamara Imana izobikuraho vyompi. Ariko imibiri yacu siyo gushakana, mugabo niyo umwami wacu, kandi umwami ni uw'imibiri yacu. Imana ishimwe. Kandi Imana yazuye umwami natwe nyene izotuzurisha ubushobozi bwayo. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za Kristo? None ntora ingingo za Kristo ndazihindure ingingo z'umusambanyikazi? Biragahera. Imana ishimwe. Bene data nshuti zanje, iri ni ijambo ry'Imana Pawulo yandikiye ishengero ry'Abikorinto, ariko arababwira ku vyerekeye ingeso y'ubusambanyi. Ejo twavuze ku busambanyi, ariko tuvuga mu busambanyi ku buryo novuga ngo mu buryo buri officiel, mu buryo butanyegejwe. Abantu bagenda bakabana n'abandi bagabo, kandi abo bagabo bari bafise abagore babo. Ugasanga umugabo abana n'umugore wundi kandi umugore wiwe atarapfa. Inshuti, ibi bintu uyu munsi nje kugira ngo tubyinjiremo en profondeur, turabe neza uko ijambo ry'Imana ribivuga. Abantu benshi baravuga bati ijambo ry'Imana ntiritubuza kwahukana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ntishigikiye kwahukana, ariko hamwe bicitse bigashika kubw'imvo nyinshi zitandukanye zirahari zituma umuntu vyanka ko babandanyana n'uwundi. Bibiliya ivuga ngo umuntu acaguma imuhira abigisubira muhira, ngo bitabaye ko naho ngo asuye kurongorwa ngo abasambanye. Imana idufashe. Ibyo bivugwa ku muntu yagize mariage, akagira mariage mu rusengero, agashingirwa mu buryo buri legale, abantu babizi bakagukurikira bakaguherekeza, inshuti n'imiryango bakavyemezanya. Ivyo bintu biruko bimeze uko, Bibiliya itubwira ngo ikintu gishobora gutandukanya ivyo bintu ngo ni urupfu rwonyene, umuntu akaba atakiriho. Imana idufashe. Hanyuma inshuti bagenzi, Bibiliya iratubwiye neza ngo ibyo kurya n'ivyinda ngo ninda nayo ngo niy'ibyo kurya, ngo ariko imibiri yacu ngo si imibiri yo gushakana, ngo kuko imibiri yacu ngo ari y'umwami wacu, ngo kandi n'umwami wacu ngo n'uw'imibiri yacu. Yesu adufashe. Dushishikaye kuraba Bibiliya yatubwiye igituma Imana ivuga ngo imibiri yacu ngo ni y'umwami. Kubera iki Pawulo yavuze ngo imibiri yacu ni y'umwami wacu? Ni ukubera yuko yarabisobanuye hariya ku murongo w'15 aravuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ngo ari ingingo za Kristo? Ngo none mfata ingingo za Kristo ngo ndazihindura ingingo z'umusambanyikazi kweli? Imana idutabare, Imana idufashe. Turi mu gihe tukwiye kwiga kandi tukamenya, kandi kino gihe si ico kwinginga cane, kuko umuntu abirenga ko abizi. Hari uwundi muntu yavuze akantu karangyohe, yavuze ngo biragoye kuvyura umuntu yisinzirije.
ngo kuko uwisinzirije akwihoza kumva. Ni nk'ibi nyene abantu barazi cyane ijambo ry'Imana, si bishasha umuntu abazanye. Icyo umuntu abazanye gusa no kumwibutsa kugira ngo arabe areke kwibesha ngo n'umuntu w'Imana kandi ari umusambanyi, ngo umubiri wiwe yamaze kwinjiza mu busambanyi, kandi nawe umubiri wiwe Yesu yarawukeneye, yarazi ko ariho ubuturo bwa mpwemu yera. Imana idutabare kandi Imana idufashe. Mugenzi uri kurumva iyi mburi y'uyu munsi, wihute wihane, uwo mubiri wawe Yesu arawukeneye. Yesu ntashaka kushishikara kuba umubiri w'umusambanyikazi haba namba, kuko Yesu agomba gukorera muri wewe. Hari ikindi kintu Satani abesha abantu, umuntu agashishikara gusenga, agashishikara gukora ibikorwa by'Imana kandi yicaye mu byaha hagati. Inshuti, ububesha ninde? Mbega ni Imana uri kurabesha? Imana yo yaravyihoreye, irarindiriye umunsi hariho ahantu utazorengana, hariho ahantu imbabazi z'Imana zitazoba zigikora. Ariko uyu munsi birashoboka ko wihana, birashoboka kuhindura ingendo yawe, kuko uracari muzima kandi uravyumva. Yesu nadufashe. Bene data bakunzi, dusubire dusome hariya ku murongo w'icenda, dusome twumve ko ijambo ry'Imana ritubwira. Abikorinto ba mbere igice ca 6 ku murongo w'icenda turashikana hariya ku murongo w'11. Haravuga ngo ntimuzi yuko abagabitanya batazoragwa ubwami bw'Imana? Ntimuzimire. Abashakanyi canke abasenga ibigirwamana canke abasambanyi canke abagabo bendwa canke abagabo bendana canke ibisuma canke abifuza canke imboregwa canke abatukana canke abanyazi ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Yesu adutabare. Mwamaze kumva ibyo byose badondaguye, umuntu abyinjiyemwo ni ibintu byinshi, ngo ababeshi, imboregwa, abagabo bakora ubusambanyi bakabukora n'abandi bagabo canke abandi bagabo babikoregwa. Yesu adutabare. Bene data bakunzi, jambo y'Imana rivuga ukuri, ngo ababesha, ngo abatukana, ngo abanyazi. Je twavuganye ku kintu bita kunyaga. Umuntu akakunyaga proje yawe, umuntu akayinyaga akayitwara. Bibiri ivuga ngo abantu bakora uko ngo ntibazoshika mu bwami bw'Imana. Uhoraho Imana yo mwijuru adutabare kandi adufashe. Iyo umuntu rero yiyumviriye yuko ibyo bintu ariko arakora Imana itabishigikiye, ibyiza yobireka, kuko uko uri kose byaramenyekanye imbere y'Imana. Yesu adufashe cyane. None ko byamaze kumenyekana, ni wihane nshuti yanje, ubivemwo. Nta kamaro ko komantaza umutima, kandi n'ubugingo bwawe buriko buraburirwa kugira ngo ntuzoje muri Gehenna. Paulo yavuze kandi ngo Paulo yaravuze hariya, aravuga ngo canke abifuza, ngo canke imboregwa, ngo canke abatukana canke abanyazi. Abatukana ushobora kuvuga uti jewe sintukana, ariko birashoboka ugatukana utabizi. Imana idufashe. None nk'igihe ubwiye nk'umuntu ngo wamusambanyiwe kandi utamufashe kandi atari byo, umubeshera, ariko gusa wumvise abandi bantu babivuga, noneho ntubumututse. Muvuze ngo wamunyarusakuwe, ngo mbega ngo umuntu ngo ntabyo wumvise, nta n'ibyo wabonye, aho ntubumututse. Yesu Kristo adutabare kandi adufashe. Bibiri yavuze kandi ngo imboregwa ngo ntizizobona Imana, ngo ntizizokwinjira mu bwami bw'Imana. Ushaka kuvuga uti ibyo nari nsanzwe ndabizi, ariko reka tubisubiremo kuko ijambo ry'Imana ritubwiye. Muri kino gihe biragoye cyane kuvuga ijambo ry'Imana kuko abantu bose bafashe ingendo bashaka, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo imboregwa ngo ntizizokwinjira mu bwami kwa Data. Nshuti mugenzi, gezaho
gezaho ubivemwo. Yesu ntazohave asanga ukiri mu kaborego. Uwandikiye ab'Itesalonike nawe yaravuze igice ca mbere c'ab'Itesalonike igice ca 5 turahera hariya ku murongo wa 5 nyene aravuga ngo kuko mwese muri abana b'umuco n'abana b'umurango ntiturabe ijoro canke ab'umwiza, nuko rero ntidusinzire nka babandi, ariko twame tugavye twirinde ibiboreza. Yesu adufashe, kuko basinzira mw'ijoro n'ababorerwa baborerwa mw'ijoro, ariko tweho ko turaba umurango twirinde ibiboreza, twambaye icuma gikingira igikiriza c'ukwizera n'urukundo, kandi twambaye nk'inkofero ukwizigira agakiza Kristo Yesu nahabwa icubahiro. Paulo nawe yarosubiye aributsa ishengero ry'ab'Itesalonike arababwira ati bene data ati muraba umurango kuko mwamaze kumenya Kristo Yesu, ntimuraba ijoro. Yesu adufashe, ntituraba ijoro, twamaze kwakira umuco waramaze kutwakira, uri muri twebwe ni Kristo Yesu. Rero ko twamaze kwakira Kristo Yesu ngo ntitugene nk'abataramenya ibya Kristo, ngo ntitubere nka babandi ngo bamwe basinziriye bagasinzira kandi batari bakwiye gusinzira, bamwe basa nk'abatabona kandi babona. Yesu adutabare. Aravuga ngo nuko rero ngo ntidusinzire nka babandi, bivuga ngo bari abantu batagendera mu ijambo ry'Imana. Bibiliya yise ngo abantu basinziriye, abantu batabona. Yesu adutabare. Kandi aravuga kandi ngo kuko kuko ku murongo w'indwi, kuko basinzira mw'ijoro n'ababorerwa baborerwa mw'ijoro, ngo ariko twoko turaba umurango twirinde ibiboreza. Paulo ntatubwiye ngo twirinde kuborerwa. Hariya mu gice ca mbere c'Abikorinto yavuze ngo imborerwa ntizizokwinjira mu bwami bw'Imana. Aha naho ababwiye ngo mwirinde ibiboreza. Inshuti yanje uri kuranyumviriza, ibiboreza bitwara umuntu kuborerwa. Niwavyirinda uzobwize neza. Ntuhava uvuga ngo ekaye jewe ndanywa ariko simborerwa. Enda nubireke kuko ivyo nivyo abagenda mu mwijoro, ngo nivyo basinziriye, ngo ariko two turaba umurango twirinde ivyo. Imana dufashe cyane ngo twirinde ibiboreza. Ku murongo w'8 ngo ariko tweho ko turaba umurango twirinde ibiboreza, twambaye icuma gikingira igikiriza c'ukwizera n'urukundo, kandi twambaye nk'inkofera ukwizigira agakiza. Imana ishimwe. Ngo kuko Imana itadushiriyeho kuturakira, ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Niwe yadupfiriye kugira ngo tubaneho nawe, ariyo turi maso canke dusinziriye itiro ry'urupfu. Yesu aduhezagire. Bishoboka kuba utarubizi yuko kuborerwa ari icaha. Uyu munsi wabimenye ko imborerwa zitazinjira mu bwami. Ushobora kuba utarubizi yuko ababorerwa canke abiha ibiboreza aribo bantu Bibiliya yita ngo impumyi, ngo bagenda batabona. Ni kuko ivuga ngo bagenda batabona nuko batazi iyo bariko baraja. Imborerwa niba zitazinjira mu bwami, none wumva boba bariko barakora iki? Yesu adutabare. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ntitwashiriweho kurakigwa. Imana ntiyadushiriyeho kugira ngo turakire, ariko Imana yadushiriyeho kugira ngo twihane, twakire umwami wacu Yesu Kristo mu mitima yacu, hanyuma tubone kugirirwa neza n'Umwami. Yesu nadufashe. Bene data bakunze aho muri kwisi yose, hari igihe umuntu yibaza ngo abantu baramenye ijambo ry'Imana, ariko mu by'ukuri si bose. Bishoboka kuba ibintu wari ubizi kandi ukaba waravyihanye, ariko hariho abandi bataravyumva.
nico gituma uyu munsi tugiriwe ubuntu kongera kumva abantu batazobona Imana, naba bantu bakigendera mu busambanyi, naba bantu bakigendera mu kaboregwe, naba bantu bakigendera mu guteranya, naba bantu bakigendera mu gutukana n'ubusuma n'ibindi, naba bantu bihaye ibintu bita ngo n'amajambere bagakora ibinyuranye n'ivy'Imana ishaka. Ndakuburiye wa muntu we ukora ibizira wihane ukivyumvise. Imana idufashe, Imana tugirire neza. Turi mu minsi ya nyuma aho umuntu wese azobazwa n'Imana ivyo yakoze, kandi ngo igikorwa cyose umuntu akora kizoshirwa mu rubanza. Yesu Kristo naduhezagire. Rero bene data bakunzi banje, nariyumviriye maze iminsi nibaza nti mbega umuntu azokira urubanza Imana izoca azoba ari umuntu yagenze gute? Iyo umuntu aja mu kibazo, tuvuga ikibazo cyo mu ishure, urafata ukiga ku bintu byose mwigisha yabahaye, kuko uzi yuko umwigisha ntazokubaza icyo atakubwiye. Rero ukafata ukiga byose. None natwe ibyo umwami yaduhaye biri hehe? Biri mu ijambo ry'Imana. Dukunde gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo turabe ico umwami yihanikirije tukireke. Ariko nutasoma ijambo ry'Imana bizokunanira. Muri iki gihe abantu benshi bakunze gusoma abandi, ukaraba ibyo jewe nkora nawe ukagomba kubikurikiza, ariko hari igihe nanje uzosanga ntakora nk'uko Imana ishaka, ugasanga rero narakujimije kandi ariko ntagomba kukuzimiza, ariko ntarinda bizi. Hari abantu benshi bagenda bazimiza abandi, bazimiza batagomba kubazimiza. Ariko rero kugira ngo ntituzimire, ngwino dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni iry'ukuri. Ijambo ry'Imana riragororotse. Ijambo ry'Imana rivuga neza. Yesu nahabwe icubahiro. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo imibiri yacu ngo si y'ugushakana, ngo imibiri yacu si y'ubusambanyi, ngo imibiri yacu ngo ni iy'Imana, ngo kandi ngo Imana nayo ngo ni iy'imibiri yacu. Iri jambo ryantangaje kuko mbona rya mbere rishasha kuri jewe. Aha mu Bikorinto ba mbere igice ca 6 hariya ku murongo w'13 havuga nyene ngo ariko imibiri yacu ngo si y'ugushakana, ngo mugabo ngo ni y'umwami wacu, ngo kandi umwami wacu ngo ni uw'imibiri yacu. Mwavyumvise? Ngo imibiri yacu ngo ni y'umwami wacu. Nari narize neza yuko umuntu yararongowe, umubiri w'umugore ni uw'umugabo wiwe, ni wa uganza, niko Bibiliya ivuga. Hanyuma kandi nari narize yuko umubiri w'umugabo wanje ni wo wiwanje, nije ndawuganza, niko Bibiliya ivuga. Ariko kumva ngo umubiri wanje ngo ni uw'Uhoraho, ngo kandi ngo Uhoraho nawe nyene ni uw'umubiri wanje, numva umenga ivyo bintu sindabisobanukiwe. Ariko uyu munsi mpemu yarayongeye kunyibutsa yuko imibiri yacu ari ya Kristo. Uwaba wararongowe cyangwa utarongowe, inshuti yanje, ufise umugore cyangwa utamufise, ufise umugabo cyangwa utamufise, ukumeze uko nguko. Uko Yesu yaguhaye niyo taye yaguhaye, nuko nyene n'iryo rangi yaguhaye, uri umwami wacu. Haleluya. Ngo kandi umwami wacu nawe ngo ni uwawe. Imana ishimwe. Uwo mubiri wawe Yesu arawitwararika, Yesu arawukeneye. Nico gituma duha ibyo kurya tukawugaburira, nico gituma duha impuzu tukawambika, nuko witwararika. Yesu nahabwe icubahiro. Yesu afise inyungu muri uwo mubiri wanje, arawufisemo inyungu, kuko ngomba ko nkomera nkaba muzima. Mpemu yera akicara muri jewe, Yesu agakora ibitangaza n'ibimenyetso à travers moi. Nawe nuko nyene Yesu arakeneye umubiri wawe. Nabonye abantu bavuga ngo Imana ngiraba umutima, ngo Imana ntiraba umubiri. Inshuti mugenzi, none ntuwisomeye ngo uyo mubiri wawe ngo ni uw'umwami. Nuko rero ububungabunge nk'ikibitsanya Imana yakubikije, ufuke uwambike neza, ufuke ureke gushira hanze ubwambure bw'Imana, kuko si ubw'iwawe. Yesu agutabare, Yesu agufashe. Uyu mubiri twambaye kameremere kacu katwigisha gukora ibinyuranye n'ivy'Imana ishaka,
ariko mpwemu yera nawe akatwigisha kugenda twubaha Imana, kandi dukwiye kubahisha Imana n'imibiri yacu nayo. Yesu adutabare. Haleluya. Yesu aduhezegire ngo Imana irafise inyungu muri uko kuntu uri. Imana irafise inyungu muri detaye yawe uko nyene umeze. Imana irafise n'inyungu. Iyo bitabifise n'inyungu ntiyari ko yabiguhaye. None kuko yabiguhaye ni vyayo. Rero bitunze neza, bizigame neza, kuko Mwami ngo arabikeneye. Bibiri irambwiye ngo ingingo zacu ngo ni ingingo za Kristo. Ingingo zawe ni ingingo za Kristo. Ntiwiyite rero nkaho umenga ngo ukora uko ushaka, ariko ni ingingo za Kristo. Rero ntufate ingingo za Kristo ngo uzigire ingingo z'umusambanyi. Bibiri iravuga ngo wifatanye n'umusambanyi ngo ababaye umusambanyi kandi ngo ababaye umubiri umwe nawe. Nukuvuga ngo wa mubiri wawe rero uba wawuhinduye, Imana nayo ikacibura ikibanza muri wewe. Rero Umwami Imana adufashe kandi aduhezegire. Hari ijambo ry'Imana rindi ryambariye ngo wifatanya n'Umwami wacu nawe. Haleluya. Ngo ababaye impwemu imwe nawe. Imana ishimwe. Uwifatanya n'Umwami Imana ngo ababaye impwemu imwe nawe. Ngo ariko wifatanya n'umusambanyi kandi ngo ababaye umubiri umwe nawe. Nukuvuga ngo uwo mubiri wawe bamaze kuhindura ukundi. Yesu rero nabagiye akidegenda muri uwo mubiri kuko wamuhaye Satani. Yesu adufashe tuba abakunzi beza b'Imana. Dutunze iyi mibiri yacu neza n'isengero za mpemu yera. Bene data abakunzi aho muri hose, ushaka kuvuga uti kubera kuri kuravuga ivyo bintu. Ndiko ndavuga ibi bintu kuko nzi neza yuko bishaka kubuza kwinjira mu bwami kwa Data. Kuko inyigisho nyinshi zitandukanye zibwira abantu kwifata uko bashaka. Kandi uravye ku isi yose aho ugeze amaso ubona abantu barahevye kugendera mu ijambo ry'Imana. Ugasanga umuntu yahora yirabura ubasigaye asa n'abazungu. Ukiyumvira uti mbega ibi bintu byaje gute? Uyu mukozi w'Imana byamugendekeye gute? Byabaye ngwiki? Mbega mpwemu w'Imana ari muri we yamubwiye ati uwo mubiri nari naraguhaye si wo mwiza. Yesu adutabare, Yesu adufashe. Inyigisho z'abadayimoni tuzumve tuzigirwe kure, kuko Umwami wacu Yesu Kristo agira ati, inshuti bagenzi aho muri hose muriko murankurikira, turi imbere y'Imana, tugomba gusa na Kristo, tugomba kugendana nawe. Haleluya. Tugomba gukorana nawe, tugomba kumuhesha icubahiro turiho. Amina. Imibiri yacu Yesu ayikoreremwo, akora ibimenyetso n'ibitangaza ku isi yose, abantu babohoke. Ushobora kubura umusambanyi ahuri, pfuka musenge. Ushobora kubura umubeshi n'umuteranyi, pfuka musenge. Ushobora kubura umusuma waranyaze ibintu abantu, waranyaze amatongo y'abapfakazi, waranyaze amazu y'abandi, subiza mu izina rya Yesu. Bikira uyu munsi, ikiranura n'ukurega aho uri hose, ubatacaha kikutangira imbere y'Imana, kuko Kristo Yesu agira ati, kandi ko turibukanya abo turibo. Twariko turibukanya iki kibitanye twahawe c'umubiri, tuwufate neza kuko n'uwo Mwami wacu awufisemwo uruhara. Amen. Tugene nk'abana b'Imana, dukore nk'abana b'Imana. Yesu nabahezagire inshuti zanje. Mbonye ko ari byiza ko dusenga. Hari igihe umuntu abona ijambo ry'Imana ryamutsinze ariko akabura ngene yihana. Turiko tusenga, ugurura umutima wawe uvyereke Yesu vyose. Vuga uti, Yesu sindakunyegeza icyaha canje, ndi umusambanyi kazura bizi, ndasavye imbabazi, ndasavye umparire. Yesu ndi umusuma urabizi, natwaye itongo rya Hanaka, ndi mu nzu y'abandi atari iwanje, mbabarira Mwami, uhereye umunsi ndabisubiza. Ihane kandi wihane neza, wihanire kubireka, ntaba ari ukwirega kugira ngo ejo ubisubiremwo, ariko wihanire kubireka. Yesu aragukunda kandi agiranze kugutwara. Yesu nashimwe. Dusenge. Niba wumva mu mutima wawe hari iki kurega, muri aya majambo twasomye muri Korinto ba mbere igice cya 6 hariya ku murongo w'9, hariho amajambo kurega, wihane. Ubonye aya majambo yo mu Bitesalonike igice cya 5 guhera ku murongo wa 5 kumanuka, ubonye hariho ibyo buboregwa bugendera muri wewe, ubireke, ubishire hasi, kuko imboregwa ntizizokwinjira mu ijuru.
ubonye hariho ibikurega yuko wononye umubiri wawe ukabigira umubiri w'umusambanyikazi cyangwa ukawuhindura ukundi uko Imana itakugize, wihane kuko Kristo Yesu agiye aje gutora umugeni wiwe. Itunganye bigishoboka, Umwami Yesu ari kumwe nawe. Data, mu izina rya Yesu ndagukengurukiye, ndagushimiye kubw'ubutumwa bwiza Mwami Yesu umpaye gusangira na bene data. Nuko mu izina rya Yesu Kristo ndengukije imbere yawe uyu musore, ndengukije imbere yawe iyi nkumi, ndengukije imbere yawe uyu mupapa, ndengukije imbere yawe uyu mama, mu izina rya Yesu ndengukije imbere yawe uyu apfukamye imbere yawe ariko ararira, ngo umubabarire kuko yisanze ari umunyabyaha. Mu izina rya Kristo Yesu Umunyanazareti ndasabye amaraso yeza, amaraso atunganya, amaraso ya Yesu amwurukire ko muri kano kanya umuharirire ibyaha byiwe byose uko bingana. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti umuhangaze Mwami Yesu, umuharire Yesu, ariko yakwereka ibyaha byiwe ntabinyegeje Mwami Yesu, nawe numugirire neza. Uhereye umunsi ahinduka icyaremwe gishasha, aca abandanya mu nzira yawe y'agakiza. Urakoze Mwami Yesu Kristo yuko ubagiriye neza kandi ubahariye. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo Umunyanazareti nkengurutse kandi nshima. Amen. Mwami Yesu Kristo abahezagire aho muri hose, inshuti zanje, tuzosubira. Umwami Yesu abaho umugisha. Amen.